Nitubika inzigo tubika amafaranga kubadida nitwirukana abantu twirukana ubuzima. Okay. Mu mabifu twarahavuye muracaraho bandanya mutu mwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzonabica nani tuzobacanga sana. Hari umuntu twigeze gukorana ikiganiro yitwa Simbizi Wasemavumbi, yarambwiye ati kapitene, ayo majambo Mbidata yakoresheje nayiwanje. Bo je noshobora gusigura ikintu kimwe ku byo Simbizi yavuze. Sigura ko ijambo navuze ni igikirundi kuko sururimi rushasha yazanye kugira ngo adutahuze ibi kuvuga ivyunguka. No mu mabanke bakora ivyunguka kandi ivyo bakeneye inyungu. Iyo nyungu nayo tushize mu bwishi n'ivyo bindi biti ivyunguka. Mu ncamake Simbizi soko kurutereke kuronderana. Reka tugaruke kuri ndi jambo wakoresheje rya Simbizi nyene. Nzonabica nakajambo Simbizi yakoresheje yakunda gukoresha mu mastati yiwe. Simbizi umwami wa content mu Burundi ndaziko aradukurikirana kandi yakunda gufata utu video nkuko adushira kuri page ye ya Facebook. Ubivuze kwiki gukoresha amajambo ya Simbizi mbeho muba mwaravuganye hari ikintu yo bari kwarunguka kubwa amajambo yiwe kuja kure. Jewe sinakoresheje amajambo ya Simbizi, nakoresheje amajambo y'ikirundi ko Simbizi nta majambo ya Kray. Casoar TV. We want the words. The solution of all dreams. Karibu sana. Asante sana bro. Mbidata premièrement ndifuza ko ndamukiriza abariko baradukurikirana kuri Casoar TV. Ndabaramukije cyane ndabubaha ndabakunda na way. Yes Mbidata tukiri ngaho nyene na way ni logo ukunda gukoresha cyane. Yatanguye gute yavuye? Bo hari ikintu gishoboye kuza mu buzima bwawe utaciteze ko kiza mugabo kikaza ugasanga kizanye ikintu kinini utaziga ko gishoboye kuzana. Je navuga ko ingene vyaje ngitangaza muri je ko sikino vuga ngo naricaye ndiyumvira ndagira iki ni kujya umuntu abari karavuga canka abari kararirimbo kumva hari akantu kaje kugira ngo kajemwo kakivangamo gasanga kameze neza ukagasubizamo kandi abantu bakakakira komsa kaca kigenda neza. Yes of course Mbidata premièrement game ya Buja Flavor Mbidata ariko yibona gute muri no mwanya game ya Buja Flavor? Bo uko ndayibona ko nkuko nani sanzwe ndayibona mugabo ico nzi coco nuko hariho akarusho gusumba ivya kera. Ego iyo uvuze akarusho gusumba ivya kera byari bimeze gute? Nuko ivyo biriko birafata inzira ivya kera twako turirukanga turako byofata inzira biriko birafata inzira kumbure tuzogera kuco twifuza gushikako. Of course hari umuntu ashobora kwibaza ati ngo Mbidata yahorahe ko nari maze imisi ntamubona. Nahora muhira niho narindi. Guys ikintu no kubwira nuko Mbidata aberewe cyane ari class n'umuntu ari class exactly ari class ariko Mbidata maze kuja muri Maribu maze kuja muri Crystal maze kuja muri ni kwiriki Mbidata tutamuronka muri mu ma boîte de nuit tutamusanga mu makabare tutamusanga muri bwa butambiro bw'ijoro. Mbidata yama yibere class n'utumswiwe. Bo ni kubera yuko ubuzima bw'iwanje butandukanye n'ubundi buzima bw'abandi cyo kimwe nawe afise ubuzima butandukanye n'ubw'iwanje kandi twese ntitwoba kumwe kandi twakunda bimwe suko mu burwo bunywero ntaboneka ndahaboneka ari cyo ngiye kuharondera kandi umunezero singomwa nguje muri boîte cyangwa ugende mu mabare n'ibindi bitandukanye. Kira muntu wese afise ikimu iswingi afise ikintu abavuga ati ikintu cyo nihaye ingingo kugira ngo jembe je canke shike kukintu kanaka ibintu nk'ivyo nyene. Mbidata tukiri ngaho nyene umunsi wa Mbidata ukunze kugenda gute? Bo umunsi wa Mbidata tugenda nkuko Imana yabutegetse ko utegerezwa kuba kuko nta muntu yipangira umunsi ahubwo uko ibihe bije niko vyakira gusa uko bukeye uravyuka ugashima Imana tifasha uko bigenda ati ndavyutse mje guhangayika mpangayike neza ze guhangayika ni inyungu nta kindi. Of course indirimbo wakoranye na DJ Phil Bite ni featuring wa Muhaye ijya ndirimbo ikirafatisha igihugu yahaturiye wiyumva gute Mbidata kubona ijya ndirimbo irikira twika igihugu cacu cy'u Burundi? Bo kuri je nimva nezerewe kandi ndaryohewe kandi Imana ihezagire buri muntu wese ari karakora bishoboka kugira ngo indirimbo ishike kuri canke kugira ngo ngere ku yindi ntambwe. Na nico gitegeza kumpa n'ingufu zo kugira ngo ndabahereze n'ikindi gisumba ico nabahaye. Yes Mbidata hari abantu benshi hari amajambo menshi wakoresheje muri rya ndirimbo especially for the first time kuri TV online ya Casoar TV ndifuza kuma vibe gato y'irya ndirimbo ari umustar uremeshije abantu ari umustar umaze imisuriza abantu nitubika inzigo tubika amafaranga kubadida
nitwirukana abantu twirukana ubuzima. Okay. Mu mabifu twarahavuye muracaraho. Bandanya mutu mwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzona bicanani. Tuzobacanga sana. Dupambana pole pole, blessing follow good hearts na why. Kubadira. Urana MB Data ni indirimbo kabisi mazimi sirikira gisivya mashi menshi kuri MB Data. Umuntu wese akunda iyo ndirimbo, umuntu amaze kuyumva, umuntu yamaze ku streaminga cyangwa umuntu atari streaminga ni yukire kuri YouTube ayirabe. Ni indirimbo bitwa tuzona bica ya. Ebana uyirabe kabisa umaze kuyibona yandike muri commentaire aho uri hose igihugu cyose urimwo wandike gusa urazi kintu kimwe ndakunda yuko umuntu hari igihugu arimwo ashanwa ibendera ry'igihugu arimwo kugira ngo tubone abo turi kumwe. Guys, ni indirimbo wakoze yarakunzwe n'abantu benshi. Hari umuntu twigeze gukorana ikiganiro yitwa Simbizi Wasemavumbi, yarambwiye ati kapitene ayo majambo MB Data yakoresheje nayiwanje. None MB Data wewe na Simbizi mwaravuganye kugira ukoreshe ajya majambo ya ivyunguka badukurikirana kuri YouTube benshi bazi yuko ari terme yazanywe nande na Simbizi, sivyo? Twarakoranye ikiganiro arambwira ati rijya jambo ni giwanje kandi MB Data ntiyambajije. Simbizi okay exprimez-vous. Bon, je no shobora gusigura ikintu kimwe. Ku byo Simbizi yavuze. Je ndibaza ko ivyo yavuze ni ku ruhande rwiwe. Yavuze ivyo we bimwega avuga ati ikintu ni ci wanje si sawa. Kandi kuba yavuze ko ikintu ari ici wiwe, je sinakivuze ku mwanya wiwe, nakivuze ku mwanya wanje. Na wumva ico gihe ni gihe ciwe. Kandi nimba ara kantu kiwe, naki wiwe ku mwanya wiwe nanje ako nakavuze ku mwanya wanje. Je ndibaza ko ivyo yavuze ni ku ruhande rwiwe. Yavuze ivyo we bimwega avuga ati ikintu ni ci wanje si sawa. Kandi kuba yavuze ko ikintu ari ici wiwe, je sinakivuze ku mwanya wiwe, nakivuze ku mwanya wanje. Na wumva ico gihe ni gihe ciwe. Kandi nimba ara kantu kiwe, naki wiwe ku mwanya wiwe nanje ako nakavuze ku mwanya wanje. Bisigura ko ijambo navuze ni igikirundi kuko sururimi rushasha yazanye kugira ngo adutahuze ibindi. Icavuzwe n'ururimi rusanzwe rururimi. Ariko Simbizi akunda kuvuga ati ivyunguka. Kuvuga ivyunguka no mu mabanke bakora ivyunguka kandi ivyo bakeneye inyungu. Iyo nyungu nayo tushize mu bwinshi n'ivyo bindi biti ivyunguka. Ego cyane. Wewe wafashe inyungu uyishira mu bwinshi. Mu ncamake Simbizi soko kurutreke kuronderana. N'umujama wanje turazinanye kandi uko biri kose n'umujama wakoresheje ijambo yiwe. Ntanzigo birimo kandi bro ntanzigo yabishizemwo. N'umujama wawe. Reka ntacu reka tuvyoroshe. Nakugiriye promotion. Wakoze yaraje ngato reka kubyagura namugiriye promotion y'ijambo ivyunguka. Reka tugaruke kuri indi jambo wakoresheje rya Simbizi nyene. Je nzonabica nakajambo Simbizi yakoresheje yakunda gukoresha mu mastati yiwe. Simbizi umwami wa content mu Burundi ndazikoreko aradukurikirana kandi akunda gufata utu video nkuko adushira kuri page ye ya Facebook. Ubivuze kwiki gukoresha amajambo ya Simbizi mbeho mwoba mwaravuganye hari ikintu yo bari kwarunguka kubw'amajambo yiwe kuja kure. Jewe sinakoresheje amajambo ya Simbizi, nakoresheje amajambo y'ikirundi ko Simbizi nta majambo ya Cray. Ahubwo avuga ibyaho twasanze twese tubamwo kandi ibyabaye byose nibyasanzwe twese twakuriyemwo igikurikira kandi gihari. Nimba avuga ko ari amajambo yiwe nta kibazo nakoze promotion. Simbizi uno munsi ujya munsi twari turi kumwe yavuze we wavuze yuko yakoresheje amajambo yawe atavyunguka yaguhaye MB Data hamwe mwohura na Simbizi Wasemavumbi akakubwira ati hoho muramaze kuyaga kandi twama twahuye waramuhaye ivyunguka kuri no ndirimbo bro twama twahuye ivyo birahagije. Aba bantu badukina gakino bantu badukurikirana badukina gakino je ngiye kumurondera Simbizi vraiment ngo warakoresheje ijambo ryiwe ivyunguka ariko nta vyunguka wamuhaye. Arakunda ivyunguka ujya mugabo we nuramubona. Ndibaza ivyo twabirangije. Mu ncamake umuntu wari wese abari karakora abakeneye kuronka inyungu ku kintu yakoze. Kandi umuntu abari karakora igikorwa ataziga inyungu abari sinzi n'uruhinja kwanza ruko rurakora ibyo rukora. Inyungu yagorwa kunezereza kugira ngo uryoherwe. Rero sinumva yuko umuntu yashoboye gukora ikintu kugira ngo ntabone inyungu sinzi uko vyitwa. Mu ncamake ndamwemera n'umukozi cyane. Arapambana n'umupambanyi. Ego cyane. Simbizi umubona gute muri game ya Buja Flavor twiri ngaho nyene? Bo tureke kumuvuga cyane Simbizi ahari kugira ntatsitare yubahwe gusa uramubona ko ameze neza ariko bikora neza uko ari ivyari icari nicagamije cyose
yubahwe cyane agaciro kiwe. Of course reka tugaruke muri game ya Buja Flavor, ariko tuzagaruka muri game ya Buja Flavor ndafite du challenge nifuza kuganira na MB Data. MB Data turifuza kumenya guys, ngomba nabarize ikibazo uko nyene, ngomba ndakibaza nuko nyene. MB Data niziye mfungurwa ukunda guteka uri muhira mu gihe madame atari mu rupango, atari muhira? Nk'ifungurwa wewe ubona ati MB Data jewe zino fungurwa vraiment ndatwika iyo ndazitese. Dufate nk'agaceri kweli. Agaceri. Umuceri. Ni iki? Bo n'inyama. Umuceri n'inyama gasosi kweli yana. Ndagerageza mu ncamake rimwe aronka nakazi ko munzu ntimuze mureke kundonda. No. Okay. Inyama ibiri complete ni ibiki? Ni bihe birungo bakoresha mu nyama? Mu ncamake sindinga gato sindinga kugira ngo ngire publicité y'ikirungo kanaka. Ariko ndi hano kugira ngo ikibazo nabajijwe n'incati urazi guteka ibi nabivuze. Yego. Bayitekesha makoto? Na utabizi ko amakoto ateka ivyo bintu gusa uzobikenera zontumako. Mugabo amenye ko azondiha. Yes guys, ndikumwe na MB Data ni vibe after vibe. Ni iye mpuzu MB Data ashobora kwambara mu buzima bwiwe? Impuzu style y'impuzu ubona ati ino style iri ku gihe abantu barayishuhira, ariko jewe nka MB Data ntashobora kwambara. Mu ncamake impuzu utarambura nambaye yose nshoboye kuyambara, mugabo ibibona nambaye niyo ntegeza kwambara. Ndibaza ndishuye ndahejeje. MB Data Oya nishuye mu ncamake ikintu utarabona nambaye ico no kuvuga sinkeneye kucambara, cyangwa uzobona ntambaye no kuvuga ico sinzoba ntegeza kucambara, ico uzobona nambaye nico nzoba ntegerezwa kwambara. Kubadira mbegi kibaju ntamwo icyana cajewe so special mami wa mutema na way begi kibaju. Kunda kapela sana bro. Ndakunda kapela. Urana akapela ni kintu ca mbere gishira abantu muri vibe bariko barakurikirana ikiganiro. Ige verse ya mbere kibaju ndashaka yuko mpa gatoyi 30 secondes. Hagira urukundo ruragora mama bimenye. Kuba naragukunze suko naturiye inzira. We uru wanje ndagukunda unkundiye tuzoba na malava umbabaje mbega noja na way. Kubadira MB Data iyo ndirimbo ikibaju ku muntu atarabizi yakuye MB Data imushikana he? Bo kira kintu cyose yo kije kiragira ico gisigira umuntu canke kikagira naho gishikana umuntu. Sinoshobora gusiguraho canshikanye cyangwa ngo ndahasigure ngo kizoshikana hanaka, ariko uko biri kose biri mu byatumye uri munsi MB Data bo buri kurama ikiganiro muri kano kanya cyatwa tuko turayaga. Hari umuntu yigeze kumbaza ati ni wakorana ikiganiro na MB Data uzumumbarize kino kibazo. Ndamubwira ati ariko ico kibazo bamaze kukimubaza kenshi sivyo? Ndakimubaze gute? Acambwira ati je uzumubaza uko nyene. Urazi kibazo yambajije? Yambwiye ati genda umumbariza ati MB Data yafuye iki na DJ Paulin. Ndamubwira ati ivyo bintu barabikubajije cyane, ntibabikubajije MB Data. Ariko reka tumwishyure basi. Bo je ntaco mpfa nawe ya nivye wanje ndamwubaha n'ubwo atari vye ni mukuru wanje ko biri kose tu. Mu ncamake murarashoye kugukoshereza, ariko haba hariho ikintu mwamwarigeze guhurira kujya mwanya gusa muhura mugasangira canke mukayaga. Je nico kintu mpereza agaciro kuko simbika inzigo mbika amafaranga. Sinshobora kwirukanga n'umuntu kubera ko nigira ikinirukanga n'ubuzima. Ndamwubaha kandi uko ariko sarabizi ko nubaha kandi arabizi ko ndamwubaha. Usibye ko hoba harigeze kuba ikintu bigatuma avuga amajambo canke ukagira iki. Ivyo birasanzwe tu ni ibintu bisanzwe kandi ntabere ritayaga. Ntabere ritayaga mu bisanzwe. Turi abantu turabamarayika. Ego mbega ukuta bijya bibazo bya tubihagarike ngaha nyene. Sishaka ko tubisubiramwo byarangiye. Izina rya byarangiye. Tugihoze. Byarangiye. Tumwihoze. Byarangiye. Okay, merci beaucoup. Byarangiye. Okay? Guys, turacari kumwe MB Data ntamvana ngaha. Nukuri kw'Imana ibibazo byose mwantumye ndabimubariza. MB Data ambwira abigeme batatu ba Buja Flavor babigeme, ariko irya ndirimbo waririmbanye ngo timbirako. Timbirako papa. Atimbire kuki? Washatse kuvuga ngo atimbire kuki? Niyo cyawe ni nayo kuvuga ati guma kwibanga, kuguma kwibanga ya. Kuguma kuco wafashe mu ncamake basi ya. Batimbireko. Bajya urumva wewe ndashaka ume definition kwanza y'irya ndirimbo kuko yari wewe nk'umugabo warufise abagore babiri bose bari impa histoire gato yatimbira. Bo nibaze ko indirimbo wayumvise nta mpamvu yo kubwira histoire, no washaka kumva histoire zo kumvira indirimbo, ariko incamake yayo nuko indirimbo uko imeze isigura umugabo yarafise abagabo batatu, yarafise abagore batatu. Sawa musangwe bari babiri baboneka mugabo munyuma arabonye ko haje n'undi afise imbanye. Bo shatse kuvuga ko
hari abantu benshi babaye muri ubwo buzima musango rumva nashatse kuvuga ubuzima benshi babaye mu bwinyegeje mugabo tudashobora kubona ibintu biri mwibanga indani tudashobora gutahura ariko uravuga ati ngo nimba ari gutahira ntahira bose kuvuga kiri mu mwese ku mwanya wiwe urumva umwe akavuga ati umunsi wanje mugabo wahenaka ubundi nawe ati nawe utuye kubera ko ngezweho urumva kandi nditoto ndogo urumva ibintu nk'ivyo nyene nanje ati kubera ko haragera igihe uremerwa ati hako no kubita abantu canke no giriki wumva atagomba guhuzana mugenzi kugira ngo bagumane atekera ivyo waje kwa nyina yo lowe urumva nkaca nitakambira ati je muzonyice yo lowe zonyica jewe timba timbira kwa Mbidata ufise imistari wawe yisangije n'abandi baririmbye b'abarundi hari ukuntu wandika ukandika mu kirundi c'imfobeko sinze badutahura ko batahura ikirundi c'imfobeko kuki Mbidata dakunda gukoresha ya majambo yandi bakunda kuvuga ati ngo simbirako yandi bakunda kuvuga ngo yandi ngo mbega basha naco bo jende umurundi kandi ico ndirimba ikirundi kandi ico kirundi nimba ndakiririmba ntegeza kuririmba ca kirundi cacu kituranga ko turi abarundi kimwe gikomeye suko ndakiza ariko uko ndabirimba benshi bavuga ngo mfise kirundi kiremere ko sindabibona muca maka ivyo ndirimba ikirundi kubera ko ndi umurundi mbashaka yuko ururimi rwacu natwe rugiraho rugeze yes of course tugarekere kuri ca kibazo canje abaririmbyi babigeme batatu Mbidata abona ati bano baririmbyi muri Buja Flavor bari bagezweho kera ariko muri uno mwanya batariko barakurikirwa n'abantu benshi batatu bakundwa kera ariko muri uno mwanya utababona Ayashani Queen nakiri ku mwanya n'umuririmbyi mwiza cyane ari mu baririmbyi novuga ko ari umukobwa mwiza mu kuririmba kandi nijwi giwe vraiment riratwiye ego urumva sinavuze ngo ntari ku mwanya novuga yuko asa no warigiye mu gacerere kuko bijya bavuga ngo urumva ngo nakayazimye je sinkoresha igaterme yo kuzima ko nta muntu yaka umuntu araje mu gacerere uko biri hariho nabandi benshi uwa mbere ni Sean Queen Olga yatakaye muri Buja Flavor ntiyatakaye yagiye mu gacerere nta muntu ashoye gutakara kuko arafise ibindi akora kandi n'umukino akora amantuze amakaraoke urumva ntiyatakaye mugabo baramubona ariko yagiye mu gacere ko ntakora bya bindi nk'ivyo yakora kare ibintu bikumvikanaho navyuke ubundi wa gatatu ubwiye ati vyuka ino ni list y'abaririmbyi ariko arabwira ati bavyuke babigeho ndakurikira kumenga bira Come on, muri ivyo gatatu akijyamye. Maili. Maili. Performance warangice. Mu bisanzwe rya ni bad girl mu chamake. Mu chamake. Sindabona umukobwa afite performance nk'iya ntuzi. Nk'iya Maili. Vraiment. Kumbura ego kuririmba ko batari kirenga sana. Arazi kuririmba ariko performance we mon cher. Iratwi. Ngejejaho. For sure. Okay. Ladies and gentlemen, reka rero tuje kukandi kabazo. Yatubwiye abantu ariko arabwira ati bavyuke. Bari bamaze iminsi bakora kera ariko muri uno mwanya bataboneka. Tugende kuri babandi batatu nyene. Bari gutwika ubona yuko bariko baraturira umuji muri uno mwanya muri Buja Flavor. Bo abariko baraturira umuji. Bonye naho bari barizi nibongera ingufu. No. Ndakubwire sukuva ngo ndagucika, kuko nitumwemerera. Ubona mvuze ati ndome ko abariko barakora bishoye guca bituma bacika intege mugabo je novuga ati abariho bariko barakora ni benshi si batatu gusa ahubwo no sanga list bayendera gusa uko bari bakomere kandi bakora ivyo bategerezwa gukora nta kindi gihari kuko sindi ngabwira ngo nteranye kuko impano ni nyinshi kandi bariko barakora ni benshi kurobanuramwo batatu kandi tuzi ko ari nabandi bako bashamwe ingufu mu gukora nta gaciro bigiye muri abo bantu batatu mona wardarimwo nibaza yuko ivyo navuze byatahuritse mu ncamake nta muntu atabizi ko mona akora neza na muntu atabizi ko umuntu wese ashoboye ku ruhande rwawe bishoboye nibakore nk'abafise umwete wo gukora kugira ngo ntibaharanire kuba bambere no kubishobora cyane baharanire ahubwo kuduza ibendera ry'igihugu canke umuziki wabo bagire nico bawukuyemo kure of course muri abo batatu nibaza ko byo twabirangije bro guys, this is vibe after vibe. Icho ngora nkugwa wewe vibe na ma challenge kuri
MB Data kugira iki wowe dukurikirana ntusimbishe ikiganiro gumukuronga vibe zitwika ziri ku mwanya MB Data ko kiyatakunda kwambara amafime nk'abandi basani ugasanga bambara amafime ndayambara ariko si buri gihe ndayambara si buri gihe kuko amarori amafime mu kuyambara uyambara selo n'umwanya ukayambara selo n'ivyo wambaye ivyo wambaje uko bimeze birapfanya reka rero tugaruke mu buzima busanzwe bwa MB Data mu muziki MB Data ni ihe challenge utazigera wibagira ahuye nayo mu muziki kuvuga itanguye gushika muri uno mwanya ubu tuvugana challenge ikugaruka ko mu mutwe uvuga ati jewe abadukurikirana abajene bifuza kwinjira mu muziki narahuye nino challenge ya mbere ni yabakwizeza ko bashoboye kugushikana kure mugabo ugasanga nabagomba kukonka atanahantu na hamwe bagomba kugushira iyo niyo challenge ya mbere how come kuko aho umenguri Yesu umenguri uri Jesus uvugira mu bigani umva ndakubwira ukuri mu bisanzwe iyo ukubise isahani imbwa ntishobora kumva ariko humva intama aho ndibaza mvugiye mu migani ukuvuga intama doshatse gusimboliza abantu bicara bakiyumvira kandi bakumva icyo umuntu avuze imbwa nazo urumva zikurikira ibigufa birahubuka katubigezaho biguma vyiruka reka tugezaho biguma bikuga gusa ego reka tugaruke MB Data turetse nujya mu dihuririmba wa R&B urashobora kuririmba hip hop yani nivyo nakora bwa mbere nivyo nakora bwa mbere nakora ko nafise ijwi rito ya mugabo wacu menga ko ndatera induru waracana hip hop nyene warandika hip hop ngabo ntumbwire ndabiririmba no ntavyo ndakubwira nagomba nduge kuko waririmba hip hop ego iyo ubonye umuririmbyi w'umurundi burya kudisingana muri hip hop ni fresh biba biryoshe canke uba uri kuratakara mu bisanzwe nivyo niko bimeze niko ni mu bisanzwe rya style nikiteye niyo kwibona kwigamba urumva ibintu nk'ivyo nyene gufakana ibintu nk'ivyo nyene for sure ego cyane hari undi muntu yagize kumbwira ati uze kumbariza MB Data ariko ico ni kibazo kiri privé guys nimuze murantu mibazo nk'ivyo sizosubira kubibaza abatumire ngo ni kubera ko udakunda guposta madame wawe ibanze n'ukuri mugomba nishuri kibazo aho yaho ndahaguruka kuri madame muncamake umba ndababwiza ukuri je gituma nashoye kumenyera ko famille yanje ija mu social media ni kubera ko jewe nubakanye n'umutambukanyi wanje sinubakanye n'umusanikazi ikindi gikurikira umuryango w'uwanje canke urugo rw'iwanje nta sano rufitaniye n'umuziki umuziki nakazi renda gakora ukwako uriko nagaruka go mukwako ndibaza ico kirasiguritse for sure we ufise isura mbere yo badakuraba bro nwikira uko go munci ntege ko atonyemera mbega biva ku kimaniga yanje hoya sugufu ahubwo uri umubono nigute yo gutwengera ntabwo ari ngufise ni gaya uri emoji yes guys ndaceri kumwe na MB Data mu kiganiro gifite vibe utkosanga ahandi wakurikirana kino kiganiro baza kuronka vibes zidasanzwe MB Data reka tugaruke mu buzima busanzwe bwa minsi yose tubayeho mu gihugu cacu cy'u Burundi MB Data uvuka mu Gatumba ni wanakuriye ugisagara cha Bujumbura ni yihe quartier MB Data ishitsemwo avuga ati guys hano hantu ndahakunda cyane hari vibe muri Bujaville vibe nyabaki vibe kuryohera wowe ya vibe kuryohera mood kuryohera wowe vibe wumva ko ari ikintu cyo kuryoherwa sana gutamba kugira ibiki ugatarika byose hamwe uryoherwa we nkambi hari vibe ni mu kabari no mu muziki urumva niyo hari vibe ushatse kuvuga mood na hano sho kwimva neza na hanu hatekanye tu ahantu hatekanye ahantu hose rega igisagara cyose kiryoshe mu gihuzi ahantu hose hararyoshe mu gihuzi yuko atande n'ufitiye umuntu canke mu gihuzi yuko uja kuyererwa kora ibyo ushaka byose uza gutaha uko biri kose kandi ugataha mu mahoro nubwo genda ukagiye gukagira gute uza gutaha ugataha mu ntambara cyangwa ugatata amahoro ufise cyangwa utagira aho utaha hagera aho utaha umutima ugaca usimba ya mudu yose ihindutse ubusa musanzwe ufise aho uja kuryoherwa uzi yuko utaha mu mahoro uja kuryoherwa ufise uvuga ati uko biri kose ndaja kuronka aho nza gukika umusaya of course ni ikintu c'agaciro hari umuntu yigeze kumbwira ati ni umubaza MB Data umubaza uri serious kuko arakunda gukwepa ibibazo sindabikwepa ndabisho MB Data n'uyuhe muririmbyi mu baririmbyi bose mukunze kuyaga b'abarundi iyo umwandikiye uvuga ati uno muririmbyi guys nukuri ku mwanya arateba
urumva ntari ponctuel ariko arabishoboye gusa na message yiwe kugira ngo urumva ntari ponctuel mu bisanzwe umuririmbyi igene bigoye kuvugana nawe ariko usanga ameze gutya bo mu nshamake kanatsinda je sinkunze kumenyerana n'abaririmbyi bagenzanje for sure ndabubaha kandi ndabakunda sivyo kubera ko mbanzi yuko hari bamwe bigira abastare cyane ugasanga na message mu ntibayishura ntibagira iki ndagokene ndagutelefona direct ya umuririmbyi mupanga na gahunda zigafa ninde ntawe vra bose bari correct bo wo twa dupanganye gahunda urumvira genda neza ko umva tuba twapanze gahunda nye mu bisanzwe umuntu dupangana gahunda ikagenda neza sana dusanzwe tunavugana cyane ni Bifese ya ni Bifese murakoze cyane kuva kera ko ni nkuko anyandikiye message ndihuta kwishura anyandikiye ndamwandikiye ndihuta kwishura usibye ko je muntu ari wese ndamwishura kuko akazi mfise nako kwishura ama message y'abantu baba banyandikiye ko simba nzi message nziza kuko ajya kureka kwishura umuntu cyangwa kwandikira umuntu ivyo byabo bigira abastare hari umwanya ushiye gusangana rose message nziza igushiye kugushikana ku kindi kintu no kugutuma ubundi muntu ugasangana wasuzuguye umuntu ose so message sindamwishura ukugara ibintu nk'ivyo yego urashaka kufisa ama message menshi nibaza ko no bandi mu bantu benshi bafisa ama message n'abantu benshi bandikiranira of course ndi muri benshi ndabyizere ko no bangira mu bihumbi ariko ndagerageza nkishura kubera ko simba nzi message nyubaka canke eje zo mu bufi yari ego Bifese murumvikana cyane aho tugeza turahuza yego wavyakiriye gute igihe wabona ariko raterana amajambo na dramati wewe nk'umugenzi wa Bifese mu ncamake kira muntu wese agira igihe ciwe igihe ari intambara ye kandi byasaba yuko ayigwana kandi uko yayigwanye nk'umuntu umushinga naye mu bisanzwe icangyoheye nuko atashoye guterana amajambo na petit frère we kubera ko icagaciro nuko yategezwa kugaragaza ko akuze kugira ngo ashobore kugaragariza na muto yicategerezwa kubera muri kazoza cyonyene ahandi ho yavyigenije neza ya akajambo kamwe kuri Bifese on the floor ntako namubwirira ngaho arabizi akaba ariko araba ikiganiro naho aduga ashishikare kubahana no kwiyubaha nta kindi atwike gusa indirimbo yiwe imeze neza nshasha niba kandi yakoze indirimbo nziza cyane shout out niga yego cyane Bifese on the floor Embida zakubwira ati shut up kabisa wakoze ibikorwa byiza cyane n'urukundo rukenewe mu baririmbyi b'abarundi n'urukundo rukenewe kugira ngo dushobore gutera amasase cyangwa amaroketi hariya mu bindi bihugu reka tugaruke ku muziki wacu w'Uburundi kera twaravuga ati ngo muziki wacu w'Uburundi habuze ibintu byinshi cyane kugira ngo utere imbere sivyo habuze ngo makampuni ariko ubunyura no kwa makampuni ariko arizera abarundi amakampuni ariko arabaho ubu brand ambassador abarundi Embida ni ikihe kintu woshikiriza abategura ibiteramo b'abarundi ndavuga Simplice n'abandi benshi bagiye batandukanye bategura ibiteramo ni bige gukunda ivyabo bige no guteza imbere ababo bige no gukomeza kwanza ivy'iwawe mbere ko bakomeza ivyo hanze kubera yuko umuntu yemera kubaka inzu y'umubanyi ngo nihazokugama ababanyi bose bafise imitima yo guye kuba ababanyi mugabo si bose bafise imitima yo kumva ko bazotwugamika muri kazoza kubera yuko kira nzu yose ifise ivano ryayo kandi kira vano ryose ribabazanye n'inzu ariko nye n'inzu hari umwanya ashobora no kukwiminara ugasanga nta kugira ngo we muri ryavana ahubwo agushize mu muvu gusa twige kwanza gukunda ibyacu dutahure nico turi nta kindi ushatse kuvuga ati kujya gucreate ama concert ducreate concert duha agaciro kwanza biwacu hama ikindi naco gikurikira kuko twese turabishoboye nizera yuko atamuririmbyi yo hanze barazana ngo akore performance zirenze hari abantu ngo bafise performance zirenze gusumba izo muri abo bantu bazana gusumbiza daju bivuge mbidata Moshi nadomye ko kwizina kuko sio wenyine bamaze kuzana hari nabandi benshi gusumba za Christopher gusumba za ako gaciro nayo maraki bahereza abandi amaraki bahereza abajya baririmbyi batwubatse bakaduha n'agaciro kacu natwe twoshobora kuyabinziriza tu kuko uko biri kose turafise abantu bacu n'abandi bafise ababo okay Embidata nukuri kw'Imana jewe nagomba ndagushimira kananje ndabashimire cyane kukigeno gifise vibe umengo kitohera turiko turakorana Casoar TV, we want the words, the solution of all truth.